mu bisanzwe ibintu by'iterambere hari kuntu umenga umuntu abikora nko ku bavyeyi cyangwa yakuriye hari umuryango kuri uvukamwo bikaba bizogora cyane kutera imbere kubera iterambere ni mu muto nibazo yaguhende ngimitahe iki byose bihera iterambere intambara rero witwaje amafaranga ukitwaza amashure ukitwaza financement ivyo bintu nifise ingufu kugira umuntu atera imbere uyiboneka akora amatera imbere arahura n'ingorane zisaba ingufu zirengeye izo none umuntu azikura ubwa mbere azikora mu muryango uzobona abantu benshi bateye imbere imiryango umuntu agatera imbere n'umwana wiwe n'umwuzukuru ugasanga bose ugasanga amaraso kubera ko umuntu sengiwe yarateye imbere n'umwana yarateye imbere twaravuze by'ama entreprise y'imiryango bita entreprise familiale mu bihugu biteye imbere ngahangira bizohashika ni ukuvuga ko kubera ko ari imiryango usanga kuva kuri generation ngira nka 5 bose abantu barateye imbere ni kubera yuko ubonye uvukiye mu muryango so wawe avyuka asizera aja ku kazi agataha saa 12 canke saa 1 wewe wiga uziko nawe wabukora mu bintu by'umuryango wawe canke ukorera iyindi company canke ukorera leta ari kuvye kuja ku kazi ni kuvuga ukurana amaraso yo gukunda ibikorwa atwege ruguru twavuze abantu barima bakumenyeza kuvyuka saa 11 kuja gusenya imbere kuja kwishuri kuza gukorera ibiti basatura muhira bakumenyereza mu vacances kuri imibyibare by'iwawe hari abandi bana jorodi twere twari kwakoreye hamwe abavyeyi bawe kwera batabara barimye batakunda ibikorwa canke badafise amatongo umwana rero yacakura igihe twagiye kurima twagiye gusenya twagiye kubagara umwana wabo yacakura yirwa hehe gwega inyoni yakura yirwa hehe kosa inyama ku mabare hariya hari ahantu bitakunda kwashika kubera mu mutwe iwe no kuvuga twegeye twari ko turasha n'ibikorwa guharanira kwicirare ko ntera ko ndima inanasi ko ndimiki we rundi byo kwitwara kuza bwo nkaze yigenda yumvira kubera iki abavyeyi biwe ntibamuresheje ubuzima bw'ibikorwa ubwiye ukaraba nka jewe kuvyo ndiko ndakora mbona menga byazananya aho nyene kujya nakurikira ngo imibati yanje nze ndayibagare ndayishore icibari cyo wanje niko no muza musanze umuntu yaceza muza musanze cyo bagate reka ngo ari societe nze ndayikuze ngwane n'intambara ndayibagare ndayisubire ize ntunge urumva rero ko umuryango umuntu avukiyemo ufise ingaruka zikomeye kucazoba uvukiye mu muryango w'abavyeyi bagatonda ku kazi kubura igitera imbere naho bazokwigisha ngira ngo nawe uzokwiga doctora umva kandi baragiye kuzoyiga kesha baratonda ku kazi nta n'uburyo baba bafise bwo kwigisha abana amashuri ateye imbere naho uzokwiga iki naho uzoba ahantu kugira bazaguforomata ibintu byo mu bwana byuko umuntu atoba haticaye biragoye nk'aba makati mato y'Ibujumbura hariho abavyeyi amara imyaka 5 yirirwa arakina ikarata kubera akazi kagoye mu Burundi bari n'ivyo abayarize ugasanga kubera yashitse muri Bujumbura kera abeshijeho n'amahera y'abantu mu kotera ivyumba babiwe kenshi dura abana babo bantu uvyitse kuri uwo so yirirwa arakina urubugu canke yirirwa atembera abagenzi muri quartier uzora umwana agiye kaminuza canke humanite acitangwa nayo bya bindi nyene kubera iki haragiye n'ibintu by'uko umuntu ashobora kuba hatazi ku kazi haragiye n'ibintu umuntu ashobora kubaho adafise entreprise adafise umurima adafise inka yorora adafise inkwavu adafise imbeba we arumva ko bishoboka kandi abigerageje arabona ko se ashaka kumugaburira atatonze ku kazi uwo muntu bugiterambere uzomubona nawe nyene na akaranta gushika saze na nyene kwe kwase wiwe yibereye muhira turi kumwe mu gihe abakuriye mu bikorwa abakuriye abakoze base barabigisha arabarimyi araborozi arabayenjeniyeri batonda misokazi uwo muntu ava kwishura avuga ati papa narosa ngo rikiyede nawe afite gutora ntatinya kuja gukora ibikorwa kuko mu mutwe yakuze aziko ata muntu ashobora kuba ngo atera imbere agira iteka adatonda ku kazi rero abakiri bato banyumve ukaba wakuriye mu muryango nimba ufise so wawe adatonda ku kazi icura naho bari mu planto mugabo kiri gutonda ku kazi
kugira abana biwe bakure bari mu mutwe ko umuntu atungwa n'ibikorwa. Nimba numvise uce umenya ko ufise ingese muri wewe uce utangura kwikosora rero umenye kutegeza guhita mu buzima butandukanye n'ubwanye kuri papa wawe, kuko twege ibintu byose tubamwo jini ibintu byose mbona mbamwo n'ingibe ngende gwako zose n'amategeko ngendera ko n'ibiki byose n'ibintu papa wawe aba yarakubwiye. None yakubwira ngo je ukadataka kora sibyo, oya ntibikunda. Uzosanga uri muhinga mu nsaku no kwanaliza abanyu bawe akazi bakora imiduga bafise n'inzu bubaka ari byuzi no kumenya baririmbyi bose bo kwisi n'abakinyi bose ukuntu bakora bakina n'ukuntu bagira n'abanyapolitiki bose bo kwisi ukuntu babayeho. Kubera iki? Umwanya wawe wose ubobere muhira. Ibi rero udosanga abantu bagaya akazi kubera ntibazi ukizira kubaho udakora. Cenga muri bembe sarana barabaza ngaha akambwira ngo chef uje nashaka ngo mbembe kombi ngo kuzo ntimba kondi zibiri uje ndagahevye gaca yigira muhira kwicarira ngo chef ngo je nashaka na uje ngo ko ntashobora gutanga ndatanya amafaranga je sinkora kano kazi. Ugasanga umugabo amazindwi muhira abezuku ngo yase gukora akazi ngo kubera ngo nataha yatahanye. Kubera iki? Abavyeyi baramweretse ko bikunda ko umuntu abaho atatonze ku kazi. Baramweretse ko bikunda ko umuntu abaho atatonze ku kazi. Hariho n'abantu bibito akubwira ngo wewe ngo naho wandi mira ngo no yaronka ngo naho ntakora ngo no yaronka. Kudakora n'umuvumo ukomeye gose. Kubaho udatonda ku kazi ni cyaha gikomeye. Waba ufise amahera yinjira kwezi kwezi, waba ngira ngo sonanye kwa musigira ibintu meze gute, kubaho udatonda ku kazi n'umuvumo ushobora gukurikirana n'abana ngira kugera sa gatatu. N'umuvumo mubi cyane ukomeye. Abavyeyi badatonda ku kazi aho bitavako ndabaremesheje bihangane bigumye. Ariko uzi ko anebwa abana be bakamubona ukwezi kwiwe kose yicare ngaho muhira yanga gukora akazi ukarasuzuguritse wiki udafise akazi gasuzugurika gute none muhira naho kutinjiza na bitanu udafise akazi kuvuga ko nakibindi biri bagakora hako ukora icaha cyo kwigamira ngo abana bakubone tuko bembi sinikwiye kubura abantu ikoresha bateranya intebe bateranya ibitanda baterura isima wicara muhira ngo wanka akazi ngo kamake oya kudakora akazi bashaka kugera n'abana bawe uzovyara. Hanyuma nawe umwana uri kwaranyumviriza amenye yuko nimba avuye mu muryango w'abantu badakora akazi iterambere urashobora kuzoga umubyumva nk'umugani kuko iterambere ni bikorwa. Hatwe dushaka ngaha saa 2 sizere zo mu gitondo ugataha turitse umuto kandi turikoresha naho nosiba nta muntu yogira. Mugabo abavyeyi baramaze kuduformata simenya ariko navyutse batuvyura saa 11 kuri mivyibare no kugira ibintu biriye. Abavyeyi baramaze kuduformata simenya ariko navyutse batuvyura saa 11 bamvyura saa 11 kuja kwishuri bamvyura saa 11 kuja bandika kuja kubikamba gira njishiri ziriko ndonka amahera. Urumva ivyo kubaho nakora ntibyoshoboka. Rero ni ivyo mu bitahure hari abarundi ubona amanga basaba Imana ngo baho batarushe. Abana babibonye ko uri kubagaburira utarushe baca barondera ubuzima nyene nukukwegera bunji kuri bose n'igihugu cyose. Umuntu akwiye ko bakora kugira umuntu mwiza adasakuza atagira ishari atari umwicanyi atari umurozi uri ku kazi ivyimviro bya bigenda neza. Kandi nibyo ushaka kujya impembo ya naka uburi umuntu mwiza nta nzigo ntaki umubanyi mwiza umuryango ni sawa. Hanyuma abana abagabo bagenzanje canka abagore batonda ku kazi uhora ubona ibyo ukazi ko abana bumva bari fier ukora ko ari proud akora ko ari protected ravyo bakabona ati papa uvuyeho wabwiye ati ujya mukate nakuzanira ku kazi barumva bacabura ati kumbe naje kugira ngo nze nzamira abana banje cyo nze nigure umukate nze nigure imodoka nze nigure moto nze nigure itongo nze nigure impene nze ku kazi nze fata isuka. Ibi gituma ngoma ndayivuga abarundi benshi bafata akazi nk'umuvumo kandi ari umuhezagiro kandi akazi gatuma ubuzima bugenda neza cyane umuntu yumva ko ari itire muri societe. Nta muntu akwiye kubaho kugira ngo ajye ibyo wundi muntu yakoreye kiretse afise ingorane magara. Nkayi wacu hari akazi benshi babura akazi kubera banga gukora akazi gasuzuguritse
cyangwa unarize sinokora ibinabiriya murakoze uvutse kuri so na nyoko badatonda ku kazi kugira udutera imbere ruzo urugamba bagushira n'ingese z'ubunebwe zo kwera ko umuntu ashobora kuba atatonze ku kazi mugire ibihe byiza.